Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Abahurikiye mu idini rya Islam mu Burundi no ku isi yose basozereye kuri wa gatatu ndamukiza amafungo yo kwezi kwa Ramadhani mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu baganiriye na Shingiro TV bavuga ko ari umunezero kubona bawurangije amahoro, kubgabo ari nakaryo ko gusabikanya ivyo baronse n'abandi harimwo n'abadasangiye ukwemera. Urongoye zone ya Kinama Aster Niyokwizera yahamagariye abarundi gukundana, mbere yacabibutsa yuko n'isuku rikenewe. Imbere ya byose twagomba dushimira Imana mushobora byose yo yatugejeje kuri ano mango. Murazi isuku bw'ubuhinga bwacu, hari benshi bari bifuje gushika kuno munsi kandi b'abayisilamu, mugabo no munsi batakiriho. Ndabasabe rero kuvyubahiro byanyu ko yemeka dushikana kuno munsi tuyikomera amashi. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri mwe bw'abayisilamu, kuko ari umunsi mwarangije amafungo yanyu mabanze n'igihe kitari gito. Twebwe rero nk'abajeje intwaro muri zone Kinama twaje kubashigikira, nimutambe mwirorera, sivyo none murabacu, turabakunda kandi cyane. Nico gituma twavuze tuti uyu munsi turifatanya n'abayisilamu bari muri zone Kinama tubashigikire, haba ku mutekano nibaza ko hari shehe yabivuze, igipolisi twagitanze kirakwiriye, noneho twishikiye nakotaruka turi hano. Turabakeje rero kandi byimva mutima kuko n'umunsi udasanzwe. Turabashimira kandi kunyifato tumazemo igihe kitari gito tubona, kuko narababariye igihe naheruka ngaha yuko hegeze kuba hari injyane z'abantu bamwe bagomba kubavyongera. Ariko turabashimira cyane kuko mwumvise impanuro, ahubwo no munsi tutarumva kandi umuyisilamu ajyana n'uwundi. Nimwikomera amashi. Ibi biragaragaza ikintu kidasanzwe yuko mwumvira, ko mwumviye impanuro z'abajeje intwaro kandi bikagenda neza. Haro mumaze kubumwe, mumaze kubyumva kumwe nta kidashoboka. Nkuko nyene icubahiro se barundi yama yarivumereye ngo turi kumwe twese birashoboka. Namwe mugiye hamwe nk'abayisilamu mutajyana atawanja wangura nta kidazoshoboka. Haro cyangwa ko nshimira n'abashehe bakuru hano muri zone ko barabayemo cyane kugira ngo bigende neza. Ditwogana utabatumiriye akamo ko gutsimbataza amara n'umutekano, kuko namwe muri abarundi muri abanyakinama. Umutekano ni karara mu ruganda ntibacura. Mwebwe rero nk'abayisilamu murabona ntimuri nabake, ntimushobora gusigara inyuma mu gutsimbataza amara n'umutekano. Kinama ni yacu, namba dukoraniye ngaha ni kubera amahoro atsimbataye, sivyo? Iyo abata amahoro twari kwicara ngaha, umwe wese yari kuja gusengera iwe. Muga kubera ko amahoro n'umutekano dukesha leta yacu vye inkozi atakwitagira ijoro n'umurango mu kuyatsimbataza, nico tuma dukoraniye ngaha. Turiko turaja mu bihe bidasanzwe by'amatora, nico gituma namwe nk'abayisilamu birabaraba mubwiriza kumbatira amara n'umutekano, ntagire umuntu azoduca mu byahumye ngo aze gutwononera Kinama yacu. Ndazi ko musanzwe muri abanyesuku kandi byinshi, ariko sinogenda ntabibukije ihangiro
nyene icyubahiro se barundi ariko aradutegeka kugira ngo dusukure igihugu igisagara cyacu, zone yacu. Reka mvuge zone yacu kuko twe turi muri zone. Turakeneye zone isukuye niteka. Murabona ko mushajije, ibaze rero ushajije nk'uku tugasanga iwawe n'umwanda. Mwarumvise mu miseze yuko twatewe n'ikiza cya korera. Ico kiza ntibazobabeshe, murabaza abaganga, kiva ku mwanda. Umutekano ni karara mu ruganda ntibacura. Mwebwe rero nk'abayisilamu murabona ntimuri na bake, ntimushobora gusigara inyuma mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Kinama ni yacu. Namba dukoraniye ngaha ni kubera amahoro atsimbataye, sivyo? Iyo abata amahoro twari kwicara ngaha, umwe wese yari kuja gusengera iwe. Muga kubera ko amahoro n'umutekano dukesha leta yacu mvyeyi inkozi atakwitagira ijoro n'umurango mu kuyatsimbataza, nico bituma dukoraniye ngaha. Turiko turaja mu bihe bidasanzwe by'amatora, nico gituma namwe nk'abayisilamu birabaraba mubwiriza kumbatira amahoro n'umutekano. Ntihagire umuntu azoduca mu ryahumye ngo aze kutwonondera Kinama yacu. Ndazi ko musanzwe muri abanyesuku kandi byinshi, ariko sinogenda ntabibukije ihangiro nyene icyubahiro se barundi ariko aradutegeka kugira ngo dusukure igihugu igisagara cyacu, zone yacu. Reka mvuge zone yacu kuko twe turi muri zone. Turakeneye zone isukuye niteka. Murabona ko mushajije, ibaze rero ushajije nk'uku tugasanga iwawe n'umwanda. Mwarumvise mu miseze yuko twatewe n'ikiza cya korera. Ico kiza ntibazobabeshe, murabaza abaganga, kiva ku mwanda. Rero we nk'umuyisilamu w'isuku nk'uko mbona musukuye bagaca bagutora korera, turitsimbataze twibuke uza turafungura dukaravye n'isabune. Ariko arakaraba agaca afungura, mugabo yajeje gufungura agaca avuga ngo misabuni nkarabe. Ijya sabuni niyo gukaraba utarafungura, n'ubu ukaravye ubucafu, sivyo none? Wero niwokaraba wereje kurya, wamaze kurya bwa bucafu ntacyo ubukijije. Mubwirizwa rero gutsimbataza isuku, dusukure aho tubaye. Imiserege ica ku mpango zacu tuyisukure. Nitwa muri zone isukuye, n'uzohaca azohahurumbira avuge ko ari heza, baze kuhaba, baze no kuharangurira imigambi, gutyo zone yacu itera imbere. Kugira sima benda bafatira cyane, murabona ko n'abasagiye, nagira ndangize ndabasaba rino jambo. Muramaze igihe kitari gito muri mu mafungo. Nibaza ko uno munsi ariho yarangiye, uno munsi yarangiye. None ko yarangiye, ndabasavye ntihagire umuyisilamu yiri gubusa watetse uri umubanyi. Muranyumvaga yewe? Ndabasavye nshimitse, bizobabaje cyane habonetse umuyisilamu yiri wadafunguye abandanije igifungo cyo ku nguvu, kandi twafunguye. Nuko rero reka nsubire ndabifurize umunsi mukuru udasanzwe mwiza. Imana mushobora byose ibamezagirire, murakoze.